Ego amazina yanje nitwa Niyonkuru Oscar. Ariko abashi bakaba banzi ku izina rya Oscar Kabiga. Ego umwana wo munyakabiga canke iryo zina ryaje ko nyine. Ari mu bantu banyigishije nawe uburi mu bigishijwe nawe kuko ndumva akantu k'isano. Kundiri bibago nimumve mwamajuru teka amatwi nasiwe. Uno munsi naho usengerahe kuko nturimuzye nta nubwo uri mu Rutana. Uno munsi rero tuvugana ndi mu gisagara ca Bujumbura. Umuntu yifuza kuyiraba yo kurondera ukagira ngo muhe kuri Bluetooth canke ahandi yo isangane. Oya na Bluetooth. Ahubwo yo canyarukira kuri YouTube. Ego akandika gute? Yandika Oscar Kabiga. Aca dutora. Okay. Arandika Oscar agasiga kanya hanyuma akandika Kabiga nyene mu Kirundo. Kandi mu Kirundo ko nyene. Yego. Aca dutora. Aca naho yo kwandika Kazoza by Oscar Kabiga. Ego aca dutora vyihuta. Tarsis Hope Ministry TV no umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Twongere tubaramutse amahoro y'Imana nshuti inamwe bakunze ibiganiro bya kuri Tarsis Hope Ministry TV. Uyu munsi tuje mu kiganiro c'indirimbo. Ikiganiro ubona neza ko kimaze gufasha benshi muratwandikira bane muradutelefona makatubira ko umwama mufashwa na bino biganiro tugenda tubashikiriza. Ni Prote turakingiwe muri kumwe kuri micro ndetse n'ubuhinga bw'izuma nkaba ndahibereye. Ariko inyuma ya kamera nkabona uri yavuga ati vraiment nanje tuba turi kumwe gatano kuri kagenzi kako. Nikiganiro tugenda tukazana abahinga abana bariya bafise ivyo bamaze n'ivyo biko barategura gukora mu guhimbaza no mu gutazira Imana bakabizana kugira ngo bidufashe natwe kumbure. Na wewe wifuza gukora bino bikorwa bakagira ico bagusigaranye kugira ngo nawe bagutera intege jo utangure. Muri kino kiganiro rero sinza kuba ndi jenyene nkuko mwamaze kubona hano imbere yanyu ndi kumwe n'umutumire. Mutagoye kibaza ngo ninde, abandi mwamaze kumubona mutangura kumwibuka ngo turamwibuka hanaka ngo nanaka twaramubonye. Abandi mukamwitiranya ngo menga sana naka. Reka rero nimubaze kumwitiranya ndamwakire kugira ngo abidondore mugire ko mumwibuka abatari bamuze mu mumenye. Turabaramukije amahoro menshi. Umeze neza? Ndashima Imana. Yego. Akazina ninde abariko badukurikana bashobora kuba ari rya mbere bababonye? Ego amazina yanje nitwa Niyonkuru Oscar. Ariko abashi bakaba banzi ku izina rya Oscar Kabiga. Ego umwana wo munyakabiga canke iryo zina ryaje ko nyine. Oya isanzwe sindi umwana wo munyakabiga. Iryo zina ako gasino ka Oscar izina rya sokuru. Kandi byaradufasha cyane mu gihe twaba turiko turatembera handi hantu hasanzwe ataraha mu gihugu cy'u Burundi. Ke turaza ko bigaruka ko uno munsi Oscar ariwe Oscar Kabiga avuka mu ntari yihe no Murundi canke no mu Kongomani? Sanzwe ndi Murundi mvuga mu ntara ya Rutana muri commune Giharo. Yego zone Muzye. Yego mu gisagara caho c'Imuzye uhageze ntora vyihuta. Yego abantu usanga barahanditse izina sango hageze uti ndangira witwa Oscar Kabiga n'umwana aca gutwara ngo ni hajya hirya. Yego okay. Ugira inzobo umuntu ageze ku rugero nkoga bafite ico yamaze ico yaranguye. Baratubwiye inkomoko y'izina Oscar Kabiga uratwe ngo jyagirera bafasha muri binabiri aho mwagiye muraca. No musi ni hehe umaze gutembera ibihe bihugu canke izini nta
yandi makomine kandi nivugira ibihugu waracabutse nk'u Burundi aho nashingira intare ino nako gibaje hari ico ryaje rikagufasha mbo mu bisanzwe ibihugu twaramaze gutembera cyane cyane twaratembeye igihugu kibanye ca Tanzania ego ahatari hake intara zitari nkezo mu gihugu ca Tanzania ego twarazitembereyemwo dukora ibikorwa vy'Imana ego tuvuga ubutumwa bwiza canke tukagenda no mu bundi buzima nyene busanzwe kukantu ba waratembereye uhagira abagenzi cyane n'igice gitoya cyo mu gihugu kibanyi ca Kongo naho nyene twarahatembereye ego novuga mu bihugu biri hanze y'igihugu cyacu cy'u Burundi ni nk'ico okay ni Oscar Kabiga uno musi ibikorwa asanzwe akora nibihe tuvuze mu buryo bw'impwemu mu buryo bw'impwemu vy'ukuri igikorwa asanzwe nkora ndavugira Yesu nkavuga ubutumwa bwiza buciye kuririmba yego no musi nitwo batwihenze tuvuze ko Oscar Kabiga ari umuririmbyi oya nwa mwihenze namba nino ndirimbo iri kiravuga hano ni kwawe indirimbo ni yiwanje ni yiwanje kandi maze imisi mike cyane ndayisohoye okay eno ndirimbo nayumvise ikinkumbuzo umuririmbyi w'umurundi nyakwigendera bamwita Matona uramuzi Matona ndamuzi Nyanzarake mishengero rya Izebu nirya korale bita ujumbe kwayo rya ni sokuru wacu ibi byose twigira ni kubera iwe nukuri ahari ruhuke neza yaratwitangiye mu muziki atwitangira no gutaha Imana irushize kumuha iruhuko ryiza amina ariko tugarutse gato ino ndirimbo ari mu bantu banyigishije nawe ngo buri mu bigishijwe nawe kuko ndumva akantu k'isano kundiri bivago nimumve mwamajuru teka amatwi nasiwe nuko nawe hari icyo yakoze mu kwigisha oya Matona by'ukuri je nagiye kwaruka nawe yamaze gutangura gutaha yamaze kwitaba Imana yego mugabo yarasize yego harasigaye ba Matona ari ntaho natwe twasigaye yego kandi yarakoze indirimbo zitari nke asiga amasanamu yiwe rero kutwigisha naho tutoba turi kumwe arashobora kuba yaratwigishije bivanye no kumva inkuru ziwe canke no kubona indirimbo ziwe no kuzumviriza aho urashobora kumvira icigwa mugabo umwarimu vy'ukuri yahagaze imbere zanje agacumukura agafata ingwa gafata n'inkoni oya kajya bakita akantu bita fasha mwigisha igikoresho fasha mwigisha bene ivyo byose arahari tukamenya izina ryiwe nimba atari ibanga oya nta banga no bishiramwo uretse ko guhera umwana aciga arahera mu wa mbere mpaka karinda heza usanga yaciye mu bigisha batandukanye rero ndafise ahantu ha mbere nagiye ndaca kumbure n'aha kabiri kumbure n'aha gatatu ariko impande yo mwigisha yakwigishije akoresheje ingwa n'ikibaho n'ikaramu n'amakaye kumbure uraza ukemera yuko n'uyu Matona biciye mu bikorwa yakoze bigasigara biradufasha hari icyo wamwizeko cyane gose okay uyu munsi Oscar Kabiga asengera he canke ari muri bandi basengera aho bageze ngo sanze huguruye aca ninjira oya cece ko bakunda kuvuga ngo mwebwe abaririmbye ngo nta mashengero muzamugira nivyo oya aho vraiment rimwe na rimwe baba bibesha abo bantu nka jewe ku ruhande rw'iwanje sanzwe narezwe n'ishengero rya Pleine Evangile mu Burundi muri iyo paruwase nyene iri muzi mugabo siege yacu isanzwe iri mu gisagara c'Igitega rya muri quartier Yoba rero ndi mu mavuta y'intumwa mukozi w'Imana Apotre Ndumukama
Karori Okay. ariko nkaba nabawe hafi cyane n'umukozi w'Imana Pasiteri Ngendakumana Claver ego ubu niwe yambaye hafi cyane. bose umwe ari Gitega uwundi ari Muzi. Ego Apotre ari Gitega bari ku mission kuri siege mugabo Pasiteri Ngendakumana Claver ari Muzi mu ntara ya Rutana. Ego abo kumbure ndetse n'abandi bakozi b'Imana turabumvise uno munsi naho usengerahe kuko nturi Muzi nta nubwo uri mu Rutana. uno munsi rero tuvugana ndi mu gisagara ca Bujumbura cyane kandi ndahari ku mvo z'ubuzima yego muri utu na turiya mugabo ivyo ntibituma tudashobora kubandanya umurimo wa data. Rero bwa mbere ho nje ndi umuprene evangile kandi yiyemera cyane kandi yemewe n'ishengero ryiwe. egome hanyuma iyo bidukundiye turasimbira ku ishengero ryacu risanzwe riri mu Kibenga yego canke naho bivanye n'akanya tugaca dusengera hagufi aho tuba duherereye. Ndakunda kwicara muri Methodiste canke mishengero rya Murdodie yego mu rutuye Pastor kwa Pasteur Festus Bishop katugere ko tumuramutsa ishengero asanzwe arongoye riri hano mu Cibitoki kujya kabiri nimba ntihenze yego hakujya kabiri kuri Dorosar station uhageze ugushitse Mutama yubawe cyane. Ego Imana izimuhembera ibikorwa vyiwe imuhe n'ijoro n'iherezo ryiza ariko akiri kuri no duniya imwongera amavuta kugira turushize gufashwa. Amina. Okay. Ino ndirimbo wayise ngo iki? Indirimbo nayise Kazoza. Ego kubera iki Kazoza utayise Kahise? Oya nayise Kazoza. Nayise Kazoza kugira ngo nisunze ibiri muri iyo ndirimbo rero urumva ko naririmbye mbaza mbwira kazoza kawe bivanye n'ivyo navuze mu ruririmbo ndabaza nyene kazoza k'umuntu hiwe na cane cane mu rugendo rwo kuja mw'ijuru. Yego warabajije inyishu uba warayirose canke uracayirindiriye? mu bisanzwe iyi ndirimbo uyumvirije wowe nyene uca wiyishura yego uca wihinyishu we n'Imana yawe. Abaririmbyi kwe Imana yarabagabira batse umuntu n'inyishu ntunayirondere we wakaca yiyishura. Yego ni Oscar Kabiga biboneka yuko no ndirimbo ari indirimbo imeze neza haba mu ruhande rw'amajwi ndetse no mu ruhande rw'abacuraranzi. Muri Buka Studio mwayikoreyemo? Ego indirimbo nayikoreye muri studio isanzwe iri mu Rumonge no mu DJ bita Movic usanga namwe mumuzi. Ndamuzi cyane Movic. Yego cyane ahora ndamwita Movic y'amavuta yo kwisiga. Ujya niwe yabidufashijemwo kandi vy'ukuri hari nawe nyene Imana ibimuhembere imuhezagirira. Ego ntaje ujya umwigeme ririmwo umwigeme n'uwo muri korale canke umuntu wavuze uti ngo shirire muri no hanyuma bihere bihetse? uyo mwigeme n'umuririmbyi nigeze kuba ndiko ndigisha nanje urumva nari maze kugera ku rundi rwego kandi yari akiri mutoya akiri umunyeshure. Hanyuma rero nababwiye ko ndi Bujumbura mu mvo z'ibindi bikorwa bitandukanye mugere nari nsimbiye aho bita ku Gatumba nagiye mbona duhuye rero sanga nyene Imana yaramuhezagiye yarakuze yaratatagaye. Kubw'ivyo rero nca ndamubwira ati naho biruko ngomba nje muri studio. Abamaze kuvyumva carabisaba ati mwarimu muvyeyi wanje najewe ndahashike nca ndabimwemerera nca sanga rero n'umwana yumviye impanuro atataye ivyo umuntu yamwigishije niwe yaciye abidufashamwo. N'umwigeme asanzwe yitwa ku izina rya Odette. Amukase Odetta muka Edison yahoze mu myeshamakuru mugenzi wacu n'umunsi ari ku butaka bwa Amerika tugera ko tumuramutsa nawe nabeze umutambukanye cyangwa umukenyezi we yitwa Odetta.
oya sujya Okay. sujya n'uwundi baritiranwa gusa. Ego. Birumvikana umaze gutangura kuririmba ino ndirimbo ndetse kumbure n'izindi tudashoboye kugaruka ko hano, iyo umuntu atanguye igikorwa atabaye ndabwidodere arifuza ko abandi botera imbere, ni kihe kintu uriko urafasha abandi baririmbyi canke uba warafashije abandi baririmbyi baba bifuza kuririmba canke bamaze gutangura? Ni kuri twebwe turi ku kivi. Yego je ndi ku kivi kuko kenshi amakorale yo mu mashengero atandukanye aha mu gihugu cacu c'u Burundi canke igihugu kibanyi ca Tanzania barakunda kutwitura. Rero aho ntitubagabira, duca dusimbirayo Ego. tukavugira Yesu tugakorera Imana hanyuma tukabibafashamwo ivyo baba bipfuza. Yego Birumvikana niho havuye rya jambo mpano baguhamagara ngo master. ego Ubundi master n'umwigisha. ubundi master n'umwigisha, ariko kugira ngo bisobanuke tuvuga master kwaya. Ego Sha bino bintu kandi ibi bintu murabironkamo kanoti. wapi Wabutinya kukemera kuko cyangwa magunsorore. ntavyo umuntu yovuga ngo akane biba, ariko ntabwo tuvuga turabironkamwe amafaranga. Oya haba namba kandi benshi niko bavyibaza. Yego. Ariko twebwe twahamagawe na data wa twese wo mwijuru, aradutuma hanyuma tukagenda tugakora. Gare n'umurimo wa data tuba tugiye gukora. Uretse ko bonyene cankwe umwe n'uyu ashobora kuvuga ati vy'ukuri umukozi w'Imana aranyotewe, katumuronderere na kinju. Ego tugashima Imana. Undi nta mafaranga vraiment kuko uravye nk'amakorale nciye imbere ni menshi. Yaba mvuga ati baze bampa amafaranga na je no musi mbafise studio canke television nk'iyi. Ariko mu buryo bw'impemura yifise kuko ico umuntu akoreye Imana babikije mu bwami bw'ijoro. Ivyo ndavyizera. No musi amakorale umaze kwigisha ari mu mashengero agiye atandukanye yo barangahe ayo mashengero ayoba wibuka yo naya kugira ngo n'abariko baradukurikira bavuga ati wa mwigisha kumba aracibuka yuko yaciye hano. No kuvuga amakorale arahari. Bwa mbere ho nahereye muhira kuko imbere yuko uja kubaka urw'abandi manza kubaka urw'iwawe. Ariko abakera bakaza bakavuga ngo nta muvugishwa yemegwe iwabo. Guhera muhira byarakoroheye ntivyoroshe. Harabaye intambara zimwe zidasanzwe, ariko Imana yagiye iduha kwihangana. Ego nguvuga n'iryo shengero ryacu rya Plein Evangile ndahafise korale novuga nareze kuva ikiri ntoya. Nguno musi irageza ahantu nishimira. Korale Etoile de l'Aube irageza ahantu nishimira na jewe nk'umuvyeyi wabo. Kandi iyo ngiye nigisha ikorale nshasiga mvyayemwo n'uwundi muntu ashobora kuzobahagararira mu gihe ntazoba ndahari, kabandanya ayikurikira nawe akaca abandanya ayikurikirana muri ya mavuta yanje nyene. Urumva iyo ni imwe. Hanyuma nca ndagenda aho bita Ikabanga mw'ishengero rya Methodiste ini. Aho rero nabo nyene ntivyari vyoroshe kuko ryari ishengero rishasha. Nabo nyene ndahavyara ikorale iyo nja mbaho ndayise n'izina Upendo Kwaya. Aho nyene nca mu yindi shengero bita Bodress nayo nyene ica iravuga ati mukozi w'Imana shikana hano. Naho nyene nca ndakurikirana urwaruka rwaho. Naho nyene ntasiga ndabise izina iyo nise Matendo Mema Kwaya. Urumva zimaze kuba zitatu mutabo hirya y'ahantu bita ku muhafu utera ufata inzira ija ku rubaho. Nca ndigishaho ikorale y'abana bakiri bato baryohora bumva Sunday school. Ego nca ndabarera aho gahari mu myaka ya 2014-2015. Nca ndabarera hanyuma hari ukuntu
bandanije ngo tubandanye nabo kuko naciye nsimbira vyihuta mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Rero abo nshasiga ndabahaye uwundi mwigisha abakurikirana, abenshi baramuzi, yitwa Bahati. Ego nje ndamwibutse. wowe umwibuka? Ndamwibutse Bahati ari mu ikorale bita Shikama. Okay. Ego ryari indirimbo ya coronavirus. Ryanje rero nawe acarashikira aho twari tugejeje acarabandanya. Hanyuma yaho maze gushika mu gihugu kibanyi ca Tanzania, naho nyene nje ndashikira mu ikorale ishengero bita Unabi. Kanisa la Unabi. Ishengero ry'ubuvugishwa nabo nyene nca mbana nabo. Aho nca ndabana n'ikorale nayo naciye nitwa Right Choir. Right Choir rero no musi tuvugana iri mu nkambi ya Nduta. Mu buhungiro bw'abarundi. Okay. Abo rero nabo nyene naciye ndabasigira ubusigara arakora arahari, bamwita Jean Dodier. Ndayikengurukiye. Ubu nawe nyene ari ku kivi. Duhuye ndamubwira ati mwana zana amazi yo kunywa. Nawe akavuga muti muvyeyi sino yakwima kuko hongeze nawe hari ico wakoze. Hamwe rero naho naciye nduhukira mu ntara ya Ruyigi. Ntara ya Ruyigi rero burya abantu baho baza kuntora mu nkambi y'Induta. Ko bakana vya bimoto binini vy'ibisaniri bijya nyene bisaniri. Aja twafata urugendo rudasanzwe mpaka no mu ntara ya Ruyigi aho bita mu Rusengo. Ku mutumba wa Bunogera hari ishengero rya Methodiste rinini kandi ryagutse. Casanga aho gwaruka gwaho duca tutangura ibikorwa kandi ntivyari vyoroshe vy'ukuri. Vyari ibintu nyene bigumye gose, mugabo Imana yagira dufasha. Uno munsi ubwo gwaruka rugeza ahantu nishimira. Ngeze ahantu nishimira na jewe kuko mu karere barimwo nta hantu na hamwe bakora ibikorane, haba bijya vy'abanyeshure mu magroupe publique canke mu bikorane vyabo vy'igihugu canke biseruka mu bubwiriza. Nibo abo bana bama baseruka. Mbere nejo bundi mperukayo. Ego barakora ibintu naje ndumwigisha nkasanga nagize nkuko mu mufuka ati uravye inoti iri sino yirengagize kandi iba heza geze. Ni murabe imbombo canke amazi namwebwe munwe. Nabo nyene rero kuko muri ivyo bihe vyasa nk'amahasa, urumva afise kwa ya Right mu nkambi ya Nduta. Hanyuma rero ndavye Right yari Nduta, Right kwa ya A camvyara n'iyindi Right kwa ya B mu Burundi ni Methodiste ini ahibunogera mu Rusengo mu ntara ya Ruyigi. Nca ndasimba wewe wavyaye ntayekana. Oya amakora wavyaye ni menshi rero naho nyene nkiri muri ivyo bikorwa narasimbiye mu ntara ya Karusi. Ishengero ry'abagenzi ngaho ndavayo ndaza mu gisagara ca Bujumbura. Karitiye Twinyoni hari ishengero ryarimwo abaririmbyi abo bose turafashanya. Ego rero novuga amakorare ni nkayo, uretse ko hari n'ayandi umuntu agenda canke avuga ati master ingudugororera amajwi, master turakeneye ikiganiro c'ivy'uburirimbyi, akagenda akabaha seminari y'ivy'uburirimbyi ku buryo umuririmbyi abaha amenya ati mbega umuririmbyi ninde, uburirimbyi niki, amenya ivyo arimwo arakora, uburirimbyi buzanwa niki, bupfira he canke bukomezwa niki. Ivyo vyose umuntu akagenda arabibamwo. Nyere n'ibindi bikorane twagenda turajamwo mu kiraya ca Nyanzarake, mu Rumonge, ntara zacu za Gitega, iyo za Cankuzo. Afete mu gihugu cy'u Burundi jensi gaje intara zitatu gusa. Warakotse vraiment. Nukuri ngaha ahubwo Yesu akwiye kuraba angarabu akampa n'akadeplacement kakamodoka koko azobikora
kuko ivyo ashoboye gukora birengeye n'ivyo akamba n'akavangwari ko vuga vangwari nawe yaguteguriye V8 na cyo gituma bitevya kugira ngo ibintu biri originale gusumba ivyo nyene wumva kumengo urakeneye. Yego turabirindiriye. Bon, mu bisanzwe ndumva intaye ni nyinshi, ingendo ni nyinshi, wakoze ibikorwa vyinshi, uri umwe mu baririmbyi bita iterambere ry'abandi baririmbyi bakifuza ko bobashikana ku rundi rugezo mu gukorera Imana. Nagomba kumenya kino kintu. Wigishije amakorale menshi, wagendeye intara nyinshi no hanze y'igihugu waragiye mu ntumbero yo kwigisha abandi baririmbyi. Igikorwa cyo gutangura kwigisha abaririmbyi no kuja muri studio gusohora indirimbo ni ikihe catanguye? Igikorwa cyatanguye ni igikorwa cyo kuja kwigisha abandi baririmbyi. Mugabo kugira ngo mbe kuri tere neza nuko namanje kuja muri studio gusohora uririmbo. Hanyuma nari nibagiye gato murantunga nkuru y'umwana isubira inyuma. Hari ico bita ibendi. Sinzi ko mugitahura. Ibendi hano barayita umugwi canke groupe. Sawa. Twaragiye hamwe 2015. Turaja hamwe n'abandi baririmbyi bava kumbure mu makomine atandukanye, harimo nabo mu ntara ya Makamba. Ariyo bita Star Band, Star World Group. Ariho twaragiye hamwe turaja muri studio turakora n'amavideo. Urumva aho hose ivyo vyose vyari ibintu binkomeza muri ca gikorwa. Yego. Hamwe n'ivyo kandi mu makorale twagiye turabana nayo y'Tanzania, hariya za Kibondo muri komine ya Kasuro, muri ntara ya Kigoma. Abo bose baca bansaba ko tuja mu mashini muri studio cyo gukora bakaja gukora muri ca gikorwa. Yego. Birumvikana. Uno munsi igihe cyo kwigisha abandi baririmbyi wa waragihagaritse ugiye kuhita usohora indirimbo gusa canke uzobifatanya ubikore vyose? Hibambewe ntabwo nohagarika uwo mugwi uwo mugigwa. Oya. Nzokomeza ngiye guza ndashira habona cyane indirimbo kugira aho ntashobora gushika zoze hanshikire, hanyuma ubutumwa bwiza bubashe kuvugwa. Mugabo kandi n'andi makora azotwitura tuzoguma twabafashije, tuzoguma twabanye nabo dufashanya muri ibi na biriya. Okay. Mu gusozera kino kiganiro hari abantu badukurikiranye ariho kandi bavuga bati uyu mwigisha yigishije abandi, yafashije abandi baririmbyi benshi, natwe muri korale yacu turamukeneye. Bo kuronka gute ubutagusanze ku rushengero? Ubundi buryo bwo kuronka n'ubuhe iyo koresha? Mbo barashobora kuturondera mu buryo bwa telefone. Yego. Barashobora mu buryo bwa telefone. Naho bo kwandika ku rubuga rwa Facebook kandika Oscar Kabiga. Baca badutora vyihuta. Baca tuganira canke bakadurondera kuri telefone. Numero ngendanwa 67 92 43 21 67 92 43 21. Nuko navyumvise n'abahuru ushobora kuvuga uti ndagomba gutera intego no mukozi w'Imana no muririmbyi yaririmba kongera akigisha n'abandi amakora agiye atandukanye agiye arafasha mwayumvise, kandi ukavuga uti turamukeneye natwe mu ishengeri washatse nawagira icakoze nk'igwa c'Imana mu kuririmba canke mu kwigisha abandi. Ca kuri iyo nimero mwandikire muganirize hanyuma muvugane tubanaye duteza imbere igihugu c'Imana. Oscar Kabiga, mu gusozera kino kiganiro, ino ndirimbo umuntu yifuza kuyiraba yo kurondera ukagira ngo muhe kuri Bluetooth canke ahandi yo isangane? Oya, na Bluetooth. Ahubwo yo canyarukira kuri YouTube. Yego. Akandika gute? Yandika Oscar Kabiga. Aca dutora. Okay. Arandika Oscar agasiga kanya, hanyuma akandika Kabiga nyene mu Kirundo. Kandi mu Kirundo ko nyene. Yego. Aca dutora. Aca naho yo kwandika Kazoza by Oscar Kabiga. Yego, aca dutora vyihuta. Mwavyumvise rero nyarukira kuri YouTube channel y'uno mukozi w'Imana owandika Oscar Kabiga, uraza kubona ino ndirimbo n'izindi ndirimbo zigiye zitandukanye.
icucu ko rurakizi nk'inshuti zacu murabizi ko dukundanye ucugira subscribe gira partage ukagira comment ukamutera nawe ukamandikira muri commentaire none kacokora yo kimwe bita partage ugafata link ukayirungikira abandi bantu benshi. Hariho na babandi yigisha bazogaruka bakaca bibuka bati ye ino ndirimbo ni yamwa mwigisha wacu master kwaya. Wewe nuri master kwaya kwanza wewe uri master makwaya kumbe wewe ni master makwaya kumbe, kwa sababu master kwaya abari ikwaya imwe ariko amakwaya wafashije no bisekari menshi. Okay, uno munsi umuntu yo gukenera inomero wayitanze ikintu usaba kugira ngo uje kwigisha wakivuga kuri zino mikro canke kiri mwibanga ryawe canke nta nicyo usaba? Je nukuri ntaco nsaba kandi nta nuwo ndondera ngo nzoze kubigisha oya mba nibereye aho abishimye baraza tukaganira hanyuma je nca ngamburuka nkagenda. Yego. Inyuma y'izino ndirimbo abakunzi bawe bakwitege kwiki? Mbo hariyo ibikorwa turiko turakora, tugiye gukora ibikorwa bidasanzwe dushira kuri urwo rubuga rwa YouTube. Nubu hari indirimbo ndiko ndandika vuba bwangwe ndayishira ku mugaragaro. Yego. Rero hari ibindi bikorwa byinshi turiko turakora kandi bijanye no kuvuga ubutumwa bwiza. Mugusozera kino kiganiro abantu bagira bemere neza ko Oscar Kabiga twaye duteramanya ariwe muririmbyi yarimvye no ndirimbo duhe ikintu bita akapera. Nimba mu mihogo wumva hameze neza. Twagiye iyo ndirimbo nyene canke n'iyindi nta ngorane. Wewe yumva amahoro uyugurure uririmba note yo hasi canke yo hejuru na mahoro kuko ngiyo urumvira ifise note yo hejuru cyane. Iyo yirimvye wicaye yo kuniga iyo irimbo hagaze no nta kibazo cyose mwami yabiduhereye ubuntu turabikora naho biyo yakazoza nta ngorane. Ego. Okay, twagiye. Ndari umwanya wo kumva ijambo ry'Imana kazoza kabo mbega nakahe kazoza kabo bwira uranyemeje vraiment abantu urashaka kuyaduka hameze uko buke umwami Yesu ni wadufasha cyane nagize ubango ntuza kuhashika ariko urahashitse. Oscar tugushimire kwa witavye ikiganiro cacu no munsi. Ego murakoze. Nizere yuko nundi munsi tugukeneza twitaba nzobanguka. Tubipfurije gutera imbere kurengera uko mutembere no munsi. Ego me. Asante sana. Anshuti namwe muri bakunzi ba Trasis Hope Ministry TV muri kwa dukurikirana ikiganiro cyo no munsi nano kirangiriye umutumire wacu mwamubonye. Tuzotwera tumugarukane tubashimire kwa mwabanya natwe gira subscribe gire partage gire comment nyuma twandikire utubwire undi muri nivyo mwifuza ko tuzobazanira. Mwakoze kubana natwe kuri micro ya Prote turakingiwe canke Mr Poro. Tuze dusure duhure mu kene iganiro kizokurikira naho butaha. Bye. Trasis Hope Ministry TV no muryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagara cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.